twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanza-Lac canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki, kuba recordinga yaba diaspora abari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Ati namwe mwese bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV, turacakomeza tubaha ibiganiro. Ndi mu mujyi wa Nyanza-Lac ndiko mvugana n'uyu mumama mwiza mubona ari imbere y'ikamera yacu. Ndabatahije mwese nizere ko mukomeye, natwe turakomeye. Turi kumwe n'uyu muntu imbere ya kamera zacu. Reka ndamuramutse cyane. Mwiriwe ga mupfasoni. Twiriwe, turashima Imana. Murakomeye? Turakomeye neza cyane. Ngene rero wibwire abantu bari ko yatwumviriza, wenda kuzi uri inshuti yanje igihe kirekire, ariko wibwire abantu barenga igihumbi bicaye imbere y'amakamera ya imbere y'amatelefone yabo n'amateleviziyo yabo bari ko batwumviriza, ubibari. Izina ry'iwanje nitwa Niyonkuru Neema. Yego. Rangareza kuyivuka. Niyonkuru Neema. Arubatse canke Niyonkuru Neema arubatse no mumama afita umugabo umwe n'abana batanu. Umugabo umwe n'abana batanu. Yego. Kandi harufise babiri. Hari wogira abagabo. Birashika. Ngo ntivyo ukunda. Birashika. Basi rero Neema turagushimiye cyane kuba mwahitavye akamo twabateye kugira ngo muze muduhe ikiganiro kigiye kuba kigufi mugabo ndazi kuza kuryoha. Neema hano mu mujyi wa Nyanza-Lac akora iki? Ibikorwa bimenyerewe cyane no kuririmba. Yego, nicyo gikorwa nkora. Umuririmbyi? Urimbira hehe? Tuzogusanga uri kuririmba hehe ryari? Ndirimbira Bukeye Mission ya Ezebu Nyanza-Lac. Nyanza-Lac. Ego. Uririmba mu ikwaya iyahe? Ndirimba mu ikwaya yitwa Songa Mbele. Uririmba muri Songa Mbele. Twagiranye ikiganiro n'umuyobozi wa Songa Mbele yatubwiye ko mwatanguye 2008. Songa Mbele wahisemo ryari? Je mu bayitanguje sindimwo, ninjiye muri Songa Mbele mwaka wa 2001 niho ninjiye muri Songa Mbele. Ndi nari mwe gushikira sana kuvuga uri maze mu myaka 23. Iyo myaka umaze mu ikwaya umenga ubutabizi bava bimbira ko ari iyo myaka yawe yose ufite. Aya ndakuze gose, ubona ndakuze ngaha. Arabana cyitera ubwoba bakabaza ati mbega ibanga ryo kudasaza n'ijyane ko twakwibaza kuri isi myaka 20 ukavuga tumaze imyaka 23 mu ikwaya byagenze gute? N'ubuntu bw'Imana gusa, kwibera mu buntu bw'Imana. Yego. Songa Mbele imaze mu myaka irenga 20, warabonye byinshi muri icyo gikorwa cy'Imana gushika nino saha. Neema ni iki wishimira wungutse haba ari mu buryo bwa mwemu cyangwa mu bundi buryo kuri icyo gihe cyose umaze uri muri korali? Ikintu nishimira nungutse gweri buryo uri mu gikorwa cy'Imana urunguka. Bwa mbere na mbere ntusaza kuko ibyaha n'ibibi birasazisha. Urasaza ko ziri mu byaha. Icyo kintu ndagishimira Imana yampaye kuyimenya, yampaye kuyisenga, ima kuyiririmbira kweri nkitahura uwo ndiwe. Kandi no muri icyo gikorwa yarampezagije imeramwo umushinga ntaye turubakana. Ibyo ndabishimira Imana gose. Yego turubatse neza ntacyo tubaye. Yego. Songa Mbele
muramaze gusohora indirimbo kandi zose wari urimwo muga ego ngaho rero mu ndirimbo maze kuririmba maze gusohora niyo yahe ikunda kuguhezagira cyane cemezagirwa na zose ubu tuvugana iyi maze igihe wumva igaruka cyane mu mutima wawe niyo yahe kandi ziriyo nyinshi ego umwanya ntudukundira mwarasohoye alubamu Bararamanga basohora mu indirimbo nyinshi zari zimeze zari ziryoshye ni yahe uvuga ati kabisa iranyubaka gusubira rega ntunjana utayimbari je nubakora zose kuko zose n'ubutumwa bw'Imana n'ubutumwa bwiza ego twigisha kumenya Imana kuva mu byaha ego umusaruro w'ibikorwa byanyu ibikorwa by'Imana mukora mumaze kububona hari ishinga ntahe hari ibyo mumaze kubona mwosangiza abandi badukurikira umusaruro urahari murahura n'abantu bakubwira ati indirimbo zanyu zaratwubatse bandi ati jewe nakijijwe kubera indirimbo z'iwanyu nari umunyabya ariko maze kumva indirimbo z'iwanyu nca ndihana numva wo n'umusaruro ukomeye wa mbere yego shaka uhamagarira abantu batarakizwa nema bakijijwe kuri muto iyo myaka yose maze abantu batarakizwa uno munsi nakagamba kaheho babwira kuko hamagarira gukizwa abantu ufatiye ku nyungu we wabibonyemo mu nyungu je nabonyemo mu gukizwa bwa mbere ibyifuzo by'isi birahera ukumva umenga ukwiyegereza Imana yonyene urumva uranezerwa mu mutima nubwo wowe ukenye canke ufise ubuzima bubi ariko wakijije ufise Yesu mu mutima urarema uronka amahoro yo mu mutima Yesu araguha amahoro ukumva umenga byose nubusa gusa ariko wifitiye Yesu ukumva ufise amahoro ego umuntu atarakizwa rero arahombye ayo mahoro arahombye amahoro kabisa okay turakomeza tuganira na niyo nkuru Neema songa mbere umuntu akeneye kubona indirimbo zanyu abasanga aho musengera ku rusengero nta handi yozibona adusanga ku rusengero kenshi usanga turiko turarimba badutumiye nk'ahantu tukagenda ubutumire n'ubu buracahari ubutumire buracahari turagenda hirya no hino kuvuga ubutumwa yego urakoresha Facebook nero ntako tayonze oya sinkunze kuyikoresha kabisa ariko rimwe na rimwe nyene bishitse ndayikoresha kuza kuri social media kandi abantu benshi bakunda ibikorwa by'Imana ariho bakunda kuza kubaronderera ariho bakunda kuza kubashakisha ngo bakababura ariko kintu ugere mu shihane kandi ikintu aho uzora amakomantere abari muri Amerika abari za Canada sinzi za Australia mutange komantere muvuge mukigabisha abantu ko mutari mubakumbuye ndobambaye umubeshi tuzogerageza tuvyige tujeye kuko hari ikintu usanga umuntu atacishiramwo cyane kandi usanga kimufitiye akamaro yego pe nuko rero reka dukomeze dutera tugana ku musozo nashatse ikiganiro kitarenze iminota 15 kiretse ufise ibintu byinshi ukeneye kuvuga ubona kenshi ari usanga abantu mutinya amakamera abantu baratinya itangazamakuru ugasanga ni hatari ikintu utaramenyera burya biragoye ariko buke ko umuntu ataramenyera hari abantu benshi cyane bakunda indirimbo za Songa Mbere ku rubuga rwa Songa Mbere official zirahari indirimbo nyinshi mwagiye muririmba kandi hafi ya zose usanga nawe urimo hari abantu babafana babakunzi b'indirimbo ari 30,000 z'abantu bamaze kuziraba 10,000 na 20,000 by'abantu bamaze kubiraba abantu bose baricaye imbere y'amateleviziyo yabo bariko barakurikirana Neema ariko aduha kino kuganira ugira akajambo babwiye
bwa mbere ndabashimiye kubona baduhisemwo muri benshi muri benshi bagahitamwo urubuga rwa Songa Mbere. ako kantu ndagakunze Imana ibahezagire rwose kuko bica byerekana ko dufise abakunzi benshi, inshuti nyinshi baduhoza ku mutima. Imana nibahezagire cyane. hariho abarindi ba Songa Mbere bahora barimba muri no kwaya batari hano hafi Nyanza, jewe ndahari naje ndi hano ntushiremwo abo nabo benshi bari ku mpande zitandukanye z'isi bababwira akajambo kahe? Nukuri turabakumbuye turifuza kubabona. Imyaka ihaciye ni myinshi, dusanga twaranibagiranye n'ishusho tugenda ducana ko nukuri bagerageze baze tubonane, inkumbu zigabanuke kuko ntizohera, zigabanuke yego. Bema ndagushimiye ariko ndagusabe vuga indirimbo imwe ya Songa Mbere twoshira hasi muri commentaire kugira abantu bace bayifyondako, abatari bwabona indirimbo zanyu bace bagenda bazirana. Iyo ariyo yose. Iyo yose okay. Tunangoja siku ya kurudi kwa Bwana Yesu. Tunangoja siku niyo ukunda gusuzuma. Ndazikunda zose ubwo gwaje nyene. Tunangoja siku Imana yavuze ati uwo munsi urahambaye, nawe wifuza uwo munsi ko woshika. Nuze uwo n'umusi mwiza kubakoreye Imana kuko bifuza kuruhuka imiroho bariko mahura nayo ngaha ku isi. Ubutinyi uwo munsi ni umuntu akunda isi. Abafise ibyaha. Yego. Tunangoja siku niyo ndirimbo dusizaho hepfo muri comment section, hanyuma abantu mugende mutembere urubuga rwa Songa Mbere official. Nema turagushimiye cyane wakoze. Murakoze nawe. Imana iguhezagire. Amen.